dusoma mu gitabo cy'amamuko. Hanyuma y'ibyo umukama yabonekeye Aburahamu amubwira ati, ntutinye Aburahamu, jewe ndi nk'inzu yawe, impera uzoronka ni nyinshi cyane. Aburahamu aramwishyura ati, mukamana uzompa iki ko ngiye gupfa atakana nsize, kandi ko uzotorana ibyanje ari Eliyezeri w'i Damasi. Aburahamu avuga ati, erega nta rubyaro wampaye, kandi uzotorana ibyanje ni umwe wo mu rugo rwanje. Araheza umukama aravumera iri jambo ngo, uyo si wazotorana ibyawe, ariko umwe ava mu bura bwawe niwe azobitorana. Hanyuma umukama amujana hanze amubwira ati, tereza amaso ku ijuru uheze uharure zirya nyenyeri niwaba ubishobora. Yongera ati, uruvyaro rwawe niko ruzongana. Aburahamu aca yemera umukama, no kubera ukwemera umukama aramuraba nk'intungane. Umukama agendera Sara nk'uko yari yabivuze, amugirira neza nk'uko yari yabimubwiye. Sara asama inda, abyarira umwana w'umuhungu Iburahimu mu busaza bwiwe, mu gihe Imana yari yamwemereye. Uwo mwana Sara yamubyaye, Iburahimu amwita Izaki. Iyo ni Imana.
ibyo dusoma mu ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi. Dutiraje ukwemera niko kwatumye Iburahimu agamburuka mu gihe yahamagarwa akagenda mu yari yagenewe kuzotora, kandi yagenda atazi yaja. Ukwemera niko kwatumye na Sara nyene ashobora gusamira naho yari ashaje, kuko yiyumviye yuko uwimwemereye akwiye kwemerwa. Nico catumye umuntu umwe rudende kandi uwo yari ataheze arondoka nk'inyenyeri zo mw'ijuru, nk'umusenyi udaharurwa wo ku nkombe y'ikiyaga. Ukwemera niko kwatumye Iburahimu ahereza Izahaki mu gihe yageragezwa, kandi uwakiranye igishika isezerano agahereza umwana wiwe w'ikinege, umwe yari yabwiwe ngo muri Izahaki niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa. Yari yiyumviriye ko Imana ishobora gufasha, nico gituma yamukoreye umwana we. Ibyo navyo bitubera ikimenyetso. Ibyo ni ijambo ry'Imana.
Yerusalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simewo. Uwo muntu yari intungane kandi yarakunda Imana, yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli, kandi umutima mweranda yari kumwe nawe. Umutima mweranda yari yaramumenyesheje ko atazopfa atarasanganira Kristo Mukama. Niko kuza mu gisengero yohejwe na mutima. Abavyeyi ba Yesu bagasanga bazanye akana Yesu ngo barangure imigenzo ibitegeka. Simewo aramwakira aheza Imana ati, noneho mari nk'uko wabivuze, rengukisha umusavyi wawe mu mahoro. Nkako amaso yanje yihweje ubukiriro wateguriye intara zose. Wa muco uboneshereza intara z'abagani, rya ninahazwa ry'icibare cawe Isirayeli. Se na nyina batangazwa n'ivyo bamuvugako. Simewo araheza abwira Mariya nyina wa Yesu ati, uyu mwana abenshi mu Abisirayeli bazomwandura ku bupfu, kandi yongera aberukiza benshi. Azoba ikimenyetso bazohanirako. Eka nawe wenyene inkota izogusokota mu mushaha, ivyiyumviro vya benshi bizoreza vyibonekeze. Hariho umuhanuzikazi yitwa Ana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Azeri. Yarashaje cane, yari yapfakaye amaze imyaka indwi abana n'umugabo wiwe. Muri ico gihe yarashikiriye imyaka 84. Ntiyarakiva mu isengero, yama ninahaza Imana ijoro n'umutaga mu kwisonzesha no mu gusenga. Muri ico kiringo nyene niho yahezagira Imana, amenyesha uwo mwana abari biteze ko Yerusalemu irokoka. Baheze kurangura ivyari vyategetswe n'Umukama, basubira mu bugarire mu gisagara cabo Nazareti. Nuko rero umwana arakura, arakomera, aratera imbere mu bwitonzi, n'inema y'Imana vyari kumwe. Nitwakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bakunzi b'Imana, kuko nabibabwiye mu nama y'intambuka y'abisa, no munsi Ekleziya iramutse ihimbaza umunsi mukuru wa Nazareti, umuryango wa Yesu, Mariya na Yosefu. Mu nkuru nziza twumvise ingene Bikira Mariya na Yosefu bagiye Yerusalemu guhereza Imana umwana Yesu. Ngo nanone itegeko ryavuga ko umwana w'imfura wese azohereza Umukama. Uwo mugirwa rero wagaragaza ko umwana atari umwana w'abavyeyi gusa, ariko ko bamusangiye n'Imana, kuko ariyo yamubahaye. Ico gikorwa ceranda co guhereza Yesu nikibera akarorero keza abavyeyi bose, kugira ngo boye gufata abana babo nk'uko womengo n'agatongo kabo, ariko bamwe babarera kandi baberekeza ku Mana, kuko ariyo itanguza
umuhanuzi Simewo yaciye abayezu azobera benshi isoko ry'urukiza, yaciye abura ko Yesu azoba isoko ry'urukiza ku bazomwemera bose, ngo abazokwanga kumwakira nabo bazohakura umuvumo, bazohakura urupfu rw'akagirire. Akabivuga muri aya majambo meza ati, uyu mwaka abenshi mu banyisirayeli bazomwambura ku rupfu, kandi yongera abera urukiza benshi. Ayo majambo uyu muhanuzi Simoni yavuga kugira ngo aburire twebwe turiko turayumva, kugira ngo tumenye yuko urukiza rwa Yesu Kristo ntiruzigera rudushikira nitutamwugururira imitima, kugira ngo azavyagire muri twebwe, atwiganzire, atugire ingoro ziwe. Simoni kandi aciye anahishura ko Bikira Mariya azogorwa menshi, kuko Yesu Kristo umwana w'Imana abwirizwa kuzoja mu nzira y'umusaraba, akabwira Bikira Mariya ati, nawe inkota izogusogora mu mutima. Ayo majambo nayo yabwiye Bikira Mariya kugira ngo amuteko, yamubwira ngo yumve yuko muri iyo nzira y'umusaraba umwana we azoba arimo, Bikira Mariya n'umuvyeyi azobabara, kuko azosangira na Yesu, azofasha Yesu kwikorera uwo musaraba mu mutima wiwe. Ayo majambo rero asigaho akabura kandi ko Bikira Mariya na Yosefu babwirizwa kuzogorwa menshi mu butumwa bwabo bwo kurera no gukuza no gutunga umwana Yesu. Tugende tubizirikane mu nkuru nziza, turabona yuko no mu ntango mu gihe c'ivuka rya Yesu abo bavyeyi batorohewe, hanyuma kandi Yesu akivuka akiri umwana mutoyi, Yosefu na Mariya bakabwirizwa guhungana uwo mwana bamujana mu Misiri. Mukaba muzi ingene uguhunga gutera agahinda. Tugiye tugatereza tukegera imbere gatoya naho tukabona igihe aba bavyeyi bajana na Yesu mu isengero ry'i Yerusalemu, Yesu amaze kugera ku myaka 12, umwana Yesu agazimira, bashika imuhira baramurondera baramuhebura, baraheza basubira i Yerusalemu novuga ntibadafise umutima mu nda, bagiye kurondera uwo mwana Yesu. Ivyo vyose bikaba inkota mu mitima yabo. Twazirikana kandi Yesu amaze gukura agatangura kwigisha, abantu bakumva amajambo avuga, bakabona ivyo akora, bakabona ko atari umuntu asanzwe, muga abandi nabo bakavuga ati noneho yataye umutwe, mu mutwe ntibigenda neza. Bagaheza bakabwira abavyeyi biwe bati, erega genda murabe wa muhungu wanyu yataye umutwe, mu mutwe ntivyifashe neza. Ivyo vyose bigahananura abavyeyi b'imuhira, bakagenda bagana Yesu iyo yaba ariko arigisha. Ivyo vyose bikababera umusaraba, gushika umunsi Yesu Kristo yabamba ku musaraba akababara, kandi umuvyeyi Bikira Mariya nawe nyene akagorwa menshi, kuko abona amagorwa umwana wiwe arimo. Ivyo rero bavukanye nivyo uyu muhanuzi Simoni yariko araburira Bikira Mariya mu kumubwira ati, nawe inkota izogusogoza mu mushaha. Ariko kandi tuzirikana yuko Mariya na Yosefu batigeze batebukirwa mu ibanga ryabo ry'abavyeyi, kuko bamye bizigira Imana muri vyose. Uko kwizigira Imana muri vyose, uko kwama barondera kwishaka ry'Imana bari ryo riranguka mu mitima yabo mu buzima bwabo, nivyo vyababereye kiremesha. Baraheza bararema, kandi ivyabashikira vyose bakavyakira mu mutima w'ukwemera n'urukundo. Ukwizigira Imana rero niko kandi kwatumye Iburahimu na Sara bibaruka umuhungu wabo Isahake, naho bari bageze mu zabukuru. Sara nawe akaba ingumba nk'uko twabizirikanye. Ukwemera kandi kwatumye Imana ihezagira Iburahimu, imugira sekuru w'uruvyaro rwinshi, ndetse Iburahimu yahavuye abasekuru w'abemera Imana bose.
isi ingene umukama amwereka ati genda uharure inyenyeri zo kw'ijuru, ati genda urabe umusenyi w'ikiyaga ku kiyaga, iti urubyaro rwawe ruzongana nk'uko kw'izo nyenyeri n'uwo musenyi, kuko wemeye gushira mu ngiro, kuko wemeye gusha jewe imbere, ukemera gukora ico jewe nshaka. Ukwemera Imana rero no kwiha ikibanza ca mbere mu buzima bwacu birahambaye cane. Nico gituma umuryango w'abakristo utagaburira abana bawo imfungurwa z'umubiri gusa. Abavyeyi b'abakristo babwirizwa konsa abana babo kwemera mu kubasabira ibatisi mu bakiri abana batoyi, mu kubigisha gusenga no kubaha amabwirizwa y'Imana. Ubwo ubutumwa bwa mbere bw'urugo rukristo. None rero bavukanye, nitwame twibuka ko umuryango ufise ubutumwa bwo kwakira ubuzima nk'ingabire y'Imana, bukabukingira kuva umwana agisama mu mbanyi y'umuvyeyi wiwe gushika gupfa kwiwe. Umuryango kandi niho abana bigira gukunda no kubaha abandi, bahereye ku gusonera abavyeyi babo n'abo bavukana. Nitwame twibuka kandi ko mu rugo rw'Ikristo hariho abana babwirizwa kwigira urukundo rw'ukuri, urukundo rwitangira abandi. Niho kandi bigira gusabikanya n'abavukanye n'abagenzi, gutyo bikabakiza wa mutima w'ubugunge, kugira ngo nibamara gukura bakaronka ico birengeje, bashobore kwitaho abo bose bantabonikora mu kubafashisha ivy'Imana yabahaye. Uwo mutima nta handi tuwigira atari mu rugo, atari mu muryango. Uno mutima rero w'umuryango yanga w'i Nazareti n'utwera ryo keza ko kwibuka ko atabwo rushobora guhigwa, rushobora kuba mu gahimbare mu gihe rutubakiye kw'ijambo ry'Imana. Igisabisho ca misi yose ugusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana, uguhurumbira amasakramentu cane cane Ukaristiya n'isakramentu ry'ikigongwe, nivyo mushinge w'urugo rukristo. Nibuze rero bavukanye, dusabire ingo zose cane cane ingo z'abakristo zigoyagoya mu kwemera, kugira ngo abubakanye bijukire guha ikibanza ca mbere Imana mu mitima yabo, mu buzima bwabo no mu rugo rwabo, kugira ngo bijukire kuyaga bashira hamwe, bijukire kwengekana mu magara make yabo, bijukire gusabana imbabazi no kurekuriranira, urugo rwabo rushobore kuba iyongi ry'ubuzima rirangwa n'urukundo, akanyamuneza
nk'abavukana mu muryango dukundane twese nk'uko wadukunze twumvise nawe. Dawe muremyi wa byose, turaguhereje indongozi z'Uburundi, turambaje mutima w'Imana, we bwenge butayoberwa, ngo amurikire ubwenge bwabo, abashoboze gutegura imigambi nyayo y'iterambere, iteza imbere ingo n'imiryango waduhaye, hamwe n'igihugu ciza waturemeye, maze abashomeri baronka akazi, abarundi twese dutunganirwe mu Burundi bwacu, murima w'isangi, twumvire se dawe. Dawe wuzuye impuhwe, turakweguriye imiryango yose yasambutse, turakwinginze dawe, nushungururire mutima wawe mweranda muri iyo miryango, agire byose bishasha, ayisanasane, ayungire ubumwe, asusurutse na rwa rubeya rwiwe rw'urukundo, imitima yativye, akande imitima yakomeze, agabire ubuzima imiryango itarabona ikibondi mu mugongo, ayihe kuroroka kubw'umubiri no kubw'umutima, kubw'ububasha bw'ikanyeranda ya misa, kubw'ububasha bw'isabisho c'umuryango mweranda w'i Nazareti, turagusavye twumvire dawe. Dawe mweranda, turaje twaka hasi, twambaza ikigongwe cawe, kuri aho hose mu miryango yacu, tutigana umuryango mweranda w'i Nazareti, waduhaye ko akarorero. Vyura ikigongwe se dawe, rungika mutima mweranda mu miryango yacu, atwigishe guhurumbira ubweranda, akabura ingabirano yo gusengera hamwe mu muryango, ekleziya yo ku ziko, abomora impome zidutanya, atwungire ubumwe bukomeye, yongera gushemo umutima w'igomwe n'urukundo rwihangana, kandi rwitangira abandi rutarondera inyungu, maze twebwe rubyaro rwa Iburahimu sokuru wacu mu kwemera, wa munsi tuzoyenguka iwawe mu ijuru, tuzobe twakaka nk'inyenyeri, twihetse ku muryango mweranda w'i Nazareti, turagusavye twumvire dawe.
Mafurero
Matilda Ndemeye, Beatrice Bugeregere, Maria Banyongereye, Maria Ibihangana, Adera Mukamusoni, Maria Ntiganzwa, Bonifasi Nyakageni, Jire Mazurute, Silvestre Barakucana, Baltazaro Wege, Yakobo Banuma, Damasi Gitifu, Terasi Rubati, Spesi Karitasi, Simbarika Kanyane, Padri Stanisirasi Ngendakumana, Vigitori Toi, Matiasi Karajagaye, Jebube Murikiye, Maria Nyagatoma, Alice Nyagatoma, Ange Nyagatoma, Lionel Nyagatoma, Yoni Nyagatoma, Mariko Limona, Consolata Sinunguka, Gaeta Nikombanye, Ewa Nikobanye, Yosefu Koza, Teofile Niganaye, Regina Nabamisha, Pascali Ndeganyo, Terence Michel Niyonzima, Habana, Agese Baragereranya, Pierre Banyamugusa, Frera Poro, Ndonders, Melanie Yahundwa, Darlene Mugisha, Yoranda Kambayeko, Pierre Banilusu, Helena Ndabachukure, Eugenie Ndayavugwa, Anastasie Bashashima Musa, Aloise Bakanibona, Rosa Ajayani, Mariusi Kushirishi, Renata Nizigimana, Katarina Bayaga, Leonidasi Kazise, Baltazaro Baniyezako, Nestori Nindamutsa, Irene Nikundazi, Atuziza, Fideli Bihose, Idasi Yanyiye, Asteri Sidaye, Onesforo Ndahabonimana, Biritsi Musanyange, Yosefu Kana, Pierre Buyoya, Yohani Ndabihoze, Petroniani Zigama, Bernardo Titigiri, Rusi Nyandwi, Anastasie Bazumusi, imitima
yacu yabonetse ku isi yaje kubana n'abantu arayibatuye n'Imana nguyu mukozi w'Imana nguyu mwami w'icumuro. Thank
Oh
ibimenyesheje mu ntumbero yo kubandanya guhimbaza umukiza yatuvukiye. Muratumiwe mwese mu giteramo c'indirimbo za Noheli kiremeshwa n'abana uyu munsi nyene kuva isaha 8 ngaha mw'isengero. Kaze mu benshi twigine umwana w'Imana yatuvukiye. Mu ntumbero yo gusozera neza uyu mwaka no kwigina umwaka mushasha, Patiri Mukuru aramenyesheje ibi bikurikira. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 30 Kigarama umwaka w'2020 isaha 4 inkuka y'imisa yo gukengurukira Imana muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Iyo misa izoba irongowe n'umwepiskopi mukuru ari kumwe n'abasaseredoti bose. Kaze muri benshi tuninahaza umukama. Ku wa 4 igenekerezo rya 31 Kigarama imisa y'umugoroba yo gusozera umwaka izotangura isaha 12 n'igice zo ku mugoroba. Ku wa 5 igenekerezo rya 2021 hazoba inkuka y'imisa isaha 4 zo mu gitondo izosomwa n'umwepiskopi mukuru. Nta misa y'isaha 6:15 iriho. Kubera ivyo ibiro vya paruwase bizokugururwa ku munsi wa 2 no ku munsi wa 4 gusa. Paruwase Katedrale Regina Mundi iramenyesheje ko abana b'imikangara y'Imana bazobagendera imuhira iwanyu babazaniye inkuru nziza ya Noheli ku wa 6 uza igenekerezo rya 2/0 umwaka w'2021 kuva isaha 3 gushika isaha 6 n'igice. Bazoba kandi bitwaje agaseke ko guterereza imfashanyo y'abandi bana bari mu bukene. Amakartier azogenderwa n'aya: Gasekebuye, Kinanira ya 3, Kabondo, Quartier Asiatique. Aho batazoshika mwokwigora mugashikana iyo mfashanyo ku biro vya paruwase. Murakoze. Imbere yo kwakira umuherezangiro dukundire tuyidondore abakumbure twari tumaze kubonana muri nomero y'Imana. Ubu no musaseredoti turi kumwe muri nomero ya misi. Patiri Pesa Nkurunziza tuvuka muri paruwasi ya Minagoga, tuvuka muri paruwasi ya Shasha cyane iri hino y'ikibira cya Buri. Imana ibaheze neza. Angeli Patiri Christian Nzinahora tuvuka muri paruwasi ya Bwiza muri diyoseze ya Ngozi, abandi umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi gatolika y'u Burundi. Nuko rero mwumve hasi twakira umuherezangiro.